hose. Ikiganiro ni Indundi Hit guhera igihe cy'isaha 8 kabisa turamaze kumva byinshi bitandukanye. Yes, ubona ko tugeze mu gice cya nyuma cya kino kiganiro. Adijo twakira umutumire wacu uno munsi ubona ko yamaze kwishikira kabisa n'umutipe novuga ko adasanzwe. Benshi banamubonye ku mbuga ngurukana bumenyi uno munsi genda mwiti cyamamare kabisa. Ni kimwe mu binyereka ko hajya imbuga ngurukana bumenyi ari kindi kintu vraiment. Ubona ko nitwamuvuga izina acanke kumbure nawe nyene niyivuga abantu benshi baraza kumwibuka no mu ma video bagiye baramubona ko reka tumuramutse. Umeze neza bro? Muraho. Ego kabisa turashima. Ego. Nawe ni sawa. Nanje ndashima. Wishikiye muri Indundi Kirti. Namaze kuhashika. Uhabona gute? Hasa neza gose. Kabisa. Ndaryohewe kukubona jewe. Nanje ndaryohewe. Nkanakinguruka kuba mwanyumviriyeho mukantumira nkaza kwisamiriza iwaye. Kabisa. Karibu cyane. Urahawe ikaze ni radio ya bose kabisa. Umurundi wese aba yifuza kugira icashikirije ni radio yiwe niko bimeze. Neza na neza abenshi barakuzi ku izina rya Nipo Simple ariko unatwibutse ka kazina kawe k'abavyeyi ariko twavuze Nipo Simple ndazi ko imitima menshi yacivuga ati wa Nipo Simple ryavuye he watanguye witwa gute? Jeni twaniyo ngabire Eric. Voilà. Niyo zina ry'abavyeyi. Mugabo nk'abarundi nka 99 kwijana. Bazi Nipo Simple. Nipo Simple. Kuko ugiye vuga ngo niyo ngabire Eric. Ntawo kubwira aho nciye. Mugo baje ati Nipo Simple ahaciye cyangwa Nipo Simple. Bivana n'ukuntu ushaka kubivuga. Barashobora kurangira ati n'umwana ati aciye ngaharagiye. Ku bantu batumva ngo Nipo Simple agisigura ngo ndamuna sana canke umuntu abayeho nyine aciriritse umuntu ivyo byose abitwara buhoro buhoro. Bisanzwe usiguye neza ni ndasanzwe. Ndasanzwe mubi. Amuri byose nyine ndi simple nyine. Ibintu byose ndabitwara gi simple nyine. Ariko kandi benshi bazi nyene ngo niko simple. Mugabo uno musi twamutumiye nk'umuririmbyi nk'umuntu asanzwe wazwi nyene twamaze kumenya. Mugabo mbuto tutaramumenya niko simple. Mu majambo make niko simple ninde? Nipo Simple n'umwana yavukanye ubumuga bwo kutagira amaguru n'ukuboko. Nipo Simple ndi umwana w'imfura mu muryango. Nipo Simple ndi umwana atakuranye n'abavyeyi bose bitewe n'ukuntu yavutse. Nipo Simple mvuka Ingozi, Imparamirundi, Ibusiga. Benshi barahazi nk'abaja ku Kanyaru bose barahazi. Nipo Simple ndi umwe mu baririmbyi muri entertainment y'umuziki Indundi ndimo. Nipo Simple numu MC Nipo ashobora bizire ufise amateka menshi cyane uraca bibaza ngo muibarabara Ingozi mbwa n'umutsi tukamubona ahatandukanye byagenze gute kugira no munsi bikunde tumumenye niko Simple na cyane cyane uhere ku rugendo rwawe go kuva ruguru mpaka kuza ngahi Bujumbura waje ryari uzanywe n'iki? Mugihe bari wavukanye ubwo bumuga nyene ubona ko abantu benshi bashobora kwibaza ati ntibyari byoroshe kugira ngo wiyumvire kuzi Bujumbura mu gihe abantu benshi bakiri ruguru bumva ki Bujumbura vraiment tako hasama ari gukora. Yego. Wewe rero urugendo rwo kuva hariya mpaka kazi Bujumbura hari ryari wavyumviye gute? Murakoze cyane. Nipo Simple kwiyumvira kumanuka Bujumbura ndi umuntu nakuze kuba navukanye ubumuga ntivyantera kwiyumviramo ko no camba wa umuntu nyene abasanzwe agenda n'umuga bose baba bavuga ati twarahevye ukivyiwe no kuzotungwa ari uko agiye mwibarabara kuja gusega ati vyiwe no kuguza arasanga inzu muhira. Nipo Simple rero nakuze mfise ivyumviro byaho nshaka gushika ahantu heza ko noba icyitegererezo noba ishuri noba umuntu bose barabira ko Nipo Simple byarakunze kandi yari gwanye intambara idasanzwe. Rugendo rwanje rero rwabaye urugendo rugoye kugira nshiki Bujumbura mu ngoye no muri radio yanyu Kirtire kuvuga yuko haize imyaka 11 ngeze Bujumbura niho nahura na Ngoga Patrick ariwe arongoye fondation Ngoga Patrick ugishikanye ni Bujumbura. Nari Ingozi we yarari mu rugendo rw'Ingozi hari ukuntu twava mu zone twabamwe tugiye ku mugwa mukuru w'intara. Naho rero yari yibere mu rugendo rw'akazi rwiwe nanje ronda ku mugwa mukuru w'intara arambona aranyegera turicarana
nyene aravuga ati wewe numvise ivyumviro vyawe ndumva ko nifuza kuzogufasha nanje rero namanyebaza ati nivya bintu by'aba boss akanimira akanyandikira ku rupapuro ati uzompamagare tuvugane mu mutwe ati ivyo nivya bindi by'aba boss kwanyihereye 5000 birahetse ani bana birarangiye kabisa niho rero yaciye 2009 twese du manuki Bujumbura nitwabonana kuko sinamurondeye navuga ati we waje mu byawe nyine byanje nyine utaje kuraba ari umuntu yari yambeshe ngo tumanuki Bujumbura ko bacamo umva ijambo ro kubacamo ajyo nari ariko kubacamo utari bwiruke gamuta umuntu yarakubeshe akubacamo umva nyene yaravuze ati tugende nzuraja kuri bisi muri ni saidie mama ni za bindi nyene ibyo rero nanje n'ibintu nakuze numva ndabifitiye isoni cyane kuko na famille yanje ntiyigeze mama baramutuka abandi bo ku mutumba twabako ati wewe ni uri kurarira ngo urashonje ufise imari ngaho onya ati wo mujanye mu isoko kubuguza niwoza uzanya amasho n'ibijumbu danye mukarya ati umwana wanje ntiyavutse kugira abugutse ego hama rero ubuzima buca bugenda uko maze kushika ngaho Bujumbura ndahaba nza nduga urumva ko baje kunsegesha mabikoze none uwo muntu yamuzanye ko atari bumuhari ubwa mbere manuka Bujumbura nashikiye imbere y'isoko itarasha kuryama ari ahantu imbere y'isoko bagira amapine umva ko kubera twashikiye mu bindi birara nanje nkabona amazu mvuye ruguru mu misozi ari nimenyereye amashamba nazanzu z'ivyondo kipo nyene yibereye nkabona hajya kuri mama house nkabona ndi burayi Bujumbura nabona haci bibatsi mu mazi sasa rero bandi birara bakavuga ati twe natwe twijyamira kwibarabara nta ndaro turi bufise mugabo aha twarose imari je mu kuryama bafata zijya pine zikamyo abone ukuntu nde barazigerekeranya bakazigerekeranya hejuru bagaca bashiraho ikarato n'intuzenya uri ndani tuzokugururira ejo ngo abone kugira imibu ntikujye nkaca negamiro nkakubita ubusingizi kudasinziriye wabuhiye rero ndabwo buzima sinzi umama nabibwiye ati je nshaka kwidugira naje mu bintu nazi ati biranse kwe umva bakantuka bakagira guteti ugeze imbere y'ababoss zubasaba kanoti ntiwakaronka Erega ndakarusa urumva sije nakaronka nakaronka abandi baje wewe wari umukozi je nari umukozi wabo bya biboro ni di babigiye bafata nka diri nyere niko nabona hama rero candongira ndidugira umama mpaye mpare kuduga nabwiye umuntu ndamuha igihumbi ati jewe nshaka nshikisha nteruru nshire muri bisi ije mu kuri Gare du Nord kuko ntandi hano narinzi kuri Gare du Nord rocha ntori hiyasi ngeze mu Kayanza aho urumva naco mvuga ati hanashitse abandi bose bari basubiriye mu Kayanza hama wasubiye kuva mu Kayanza gute urumva naciye mbanza nza ndava ku mutumba nza mu ntara ngiro mu ntara niho guhura rero n'uwo mupapa tumaze guhura rero n'uwo mupapa Ngoga Patrick niho rona muyagisha arumva ivyumviro mfise yumva si vya bindi byo kuja mu ibarabara ahubwo yumva ko ndiko ndagwana muri jewe kwihangira umurimo niho rero naca manuka Bujumbura ja 2010 2011 hanyuma ndagumana nawe gushikana n'ubu washikiyiwe mu kigwiwe bwa mbere nashikiye muhiriwe hanyuma aranduruka ntihari bwarongore nawe aruba kugwiwe umusore nawe agira umutima w'urukundo nk'ubwo aca ndamubisa ati zewe nyene uri yaranje numva hariho n'igihe n'umugore atosport ubumuga bwanje tugasanga dore turiko turajenana ndifuza kumenya aca kuba mu buyenzi rero mu mibereho rero wabandanije kubaho uri umwe wakora iki ni Patrick Ngoga yakubesha mu bijanye no gufungura n'ivyankenerwa byose umuntu akenera buri munsi cyangwa byari byifashe gute wahavuye utangura gukora ijyamyuga na cyane y'ubu artiste byo gucapa no gukora ibindi bintu bitandukanye ryari urabona nipo sempre umuziki nawe utanguriye Ingozi
wamanutse usanzwe uri umuririmbyi yego umugabo we yandi nararirimba kubera ibintu byanje batabiha agaciro byagumaho nyine ni wa muziki je narifana nkongera nkiyakuraja urumva wari umuziki wanje nyine bwa impano warumva ko iri muri we impano yari muri je kuko ama award yateguye Ngozi naraja mu higanwa kandi ikibanza hatabayemo nyine kakantu naronka ikibanza nkako no kwitwara nkako no kwitwara kubera je ndi generation yaba master talent naramutanze mu muziki kubera atanguye aje mu producteur hama nawe hagira awundi hira umuziki jena nisanzwe ndi mu muziki wora usanzwe muri umuziki nabaja mu ahubwo indirimbo yankoreye novuga yuko ariwe nawe yaciye imukangura avuga ati nanje ngoma ninjire mu muziki mugo wacu bavuga ati jenzo kora umunzinjira mu muziki camva ngaho Ngozi cyangwa kibujumbura nico gituma rero mubona yuko haciye haba nyene shanje manyene n'agapira karidonda rero cyasubira hasi nyene cyambi ntamba mu rugamba nabaca bakameru yego ni atati ariko ntiwanyishuye neza ndifuza kumenya ubuzima wabamwo ubujyaho bwava Patrick Ngoga yabandanije agufasha gute mu bijanye n'imibereho yawe nipo simple urumva ko habaci habanza kubamwo akantu agatambuko gatonya tutongeye guhura nawe nipo simple kuvuga ubuzima nabamwo nabanje kwitahura kwanza nipo simple uwo ndiwe mbanza kumva ati jewe ihangiro nshaka gushikako nuko nipo simple harangwa mu buzima bwo mwibarabara ni kuvuga rero yuko narahurugura n'abagira neza ugasanga umwe arampaye 5 mw'ibyo 5 ampaye nkamenya uko ndabibamwo ukanya wundi muntu ngiye kubwira ngo mfasha kubaho naho ngo ushaka kumenya wafashe inzu uraba umwe uri wenyene Ngozi na Cendonka ahandi hantu imba bantunga kenshi nk'abantu baci bavuga ati nipo bazi yuko mvuka Ngozi mu gisagara kubera kenshi na Cemba mu Kiswahili nuko amateka ya nipo simple ni menshi ikiganiro cyawe kabisa cyosaba nk'amasaha nk'abiri omwe kugira ngo tuheze amateka yawe ariko kumbure turaza kugerageza turinjira kumbure no ku ntambwe wahavuye utira yo kubaka ugwawe ni imwe mu nkuru yavuzwe cyane ariko mudukundire kabisa tumanze twumvirize indirimbo yakoze ku mutima benshi ni indirimbo ikimoto ubushasha ariko n'izindi n'ivyakunda turaza akuzigarukako ni indirimbo yise uri ntore indirimbo kabisa yagiza igihugu cacu ciza cy'u Burundi reka tuyumvirize ndabibutsa ko ushobora kuyironka ku rubuga rwa YouTube neza na neza hariya kuri Patrick Ngoga neza na neza ni kuri Fondation Ngoga Patrick wanditse uko urashobora kuyibona neza byoroshe reka tuyumvirize ubona ko yerekana bimwe mu bibanza vyiza biri mu gihugu cacu cy'u Burundi gije neza ndumva mu murisho w'ingoma nipo yego cyane ino ndirimbo yaje gute icyumviro cyo kuririmba indirimbo hayagiza igihugu cyacu ni deal hari abantu bavuga ko iyo bakoze indirimbo nk'izi baba bazitegetswe n'abategetsi kanaka kugira ngo cyakumbura amashira hamwe wowe wayikoze bivuye ku mutima wawe canke n'umuntu yagusabye gukora ino ndirimbo umbajije neza kwe uri umujournalist abenshi rero bibaza yuko kugira uririmba indirimbo nk'izi abari abategetsi babigutumye canke bagufashije canke baguhaye uburyo mugabo rero jewe nakoze indirimbo kubera umutima w'urukundo nkunda igihugu canje ego amashimije amen yes nuko ni indirimbo nziza cyane irasaba uburyo si bose bashoboye gukora indirimbo zimeze uku kuko urabona ko irimwe amasite touristique atandukanye irimwe umurisho w'ingoma uratwereka abavuzi b'ingoma abakobwa bavyina kabisa za ntambo zitandukanye dufise mu ntara zacu zitandukanye warerekanye igisagara ca Bujumbura harakoze amakamera komakomeye y'amadrone n'ibindi bitandukanye byumvikana ko kabisa waripanze kugira ngo ukore kino gikorwa mu gihe benshi bagitinya abandi nabo banatubwira yuko zino ndirimbo zitabazanira amahoveni nka zijya zindi ndirimbo benshi baravuga ko izi ndirimbo zitabafasha cyane kubaza ati uburyo bwavuye he bwari uburyo bwa nipo simple gusa numva nipo simple imbere yuko burya uko uvuga igihugu neza niko kiguhezagira nukuvuga yuko rero je nimviye ko
kuririmba kuririmbira igihugu canje ndagihayagiza ntavuga ngo ndiko ndaprofita iki ariko ukivuga neza gusa kugira nironkera umuhezagiro wacu nukuvuga rero uri kuravuga igihugu cawe bisigura yuko uragerageza ukerekana nyene vya vyiza uri kuravuga ukagishiramwo inguvu ugashiramwo ama-image ameze neza ukerekana vya biraboneka ko amasanamu kabisa asukuye mwana akoresheje kamera nini ariko nca nifuza kumenya by'ukuri uburyo sinokekeranya ako Patrick Ngoga yashizemwe uburyo kuko urabona na logo yiwe niyiri kuri ino video ndetse iri no kuri account yino ya Patrick Ngoga nifuza rero kumenya feedback ino ndirimbo imaze gusohoka ikintu yaba yaragufashije kabisa kimwe canke bibiri navuga ati iyi ndirimbo kabisa yarankoreye amateka iyi ndirimbo no kuvuga je nayikompoje ari kuwa gatatu nijoro sinaryamye nayirayeko saa 2 naringeze muri studio zo kuwa kane jewe muri Master Music nukuvuga saa 1 zo kuwa kane na 5G indirimbo twari tuhejeje kuyikora kandi indirimbo yagiye habona nukuvuga yuko iyi ndirimbo rero ikintu yagiye baguma biyumvira ngo narayironkeye iki kintu ni kimwe umva ko kuwa kane ijoro rya saa 1 kuwa kane ibonetse bari bambwiye ati kuri hari umunsi mukuru wa 3 December w'aba handicapé wa kwisi yose ni kuvuga ko twe twari twamuramutse tuwuhimbaza ngo twe twari twacerewe gato kubera nyene bivana na organisation kuno bari bayiteguye bari barindiriwe ese barundi kugira abari waza gushigikira uwo munsi mukuru ariko nimwabaye mu kiyuhimbaza Rotruwa oya ni hari Rotruwa rero bambwiye ati baca bambwira ati turaguha amahirwe uzoyiririmbe iyi ndirimbo novuga yuko indirimbo mu kuyikompoza ntiyangoye mu kwishira muri studio ntiyangoye muko kugira ndayiririmbe yarangoye kuko ca kibanza bari bambwiye ko kuko byabereye mu Kabezi cha kibanza bari bambwiye ko nzoyiririmba imbere ya nyine cyubahiro mukuru w'igihugu nacisanga bankuye kuri liste namaze gushikayo nagiye byose nziti ngiye guperforminga cyasanga bankuyeko burya nivyo babonye nagize imbere yiwe nari mfise panic mu mutwe ne namaze guhungabana kugira ihungabana kuba bari bankuyeko umva indirimbo yaririmbwe kuwa mbere yakompoje ku gatatu kuwa kane nja muri studio kuwa gatanu candaye habari babijejwe gutegura urwo rubanza barayumviriza bumva ni sawa kuwa gatandatu kuwa Mungu ndaja gusenga bisanzwe kuwa mbere wacanza kuyiririmba imbere ya nyine cyubahiro mukuru w'igihugu aho rero n'abantu benshi baca bavugira ati yoba indirimbo yaragize ngo byahavuye bari bakubwiye bagukwiye kuri liste mbwa mu nyuma gushira ko byagenze gute mbo nyine Ngoga Fondation Ngoga Patrick umuyobozi nyine ariwe Ngoga Patrick ntaca avuga ati none umuhungu wanje kubera iki mwamukuye kuri liste yo kuririmba kandi mware bisavye mwe yarabashikirije nico mwamusavye kandi mukagishima none vyagenze gute hama barimvira nyene barabura aho babica kandi ari n'umunsi mukuru wabo niko mumwemira iki kuririmba barabura aho babica candagenda ro ndayiririmba novuga ro iyo ndirimbo ivyo byose naci izo ngoraniza habaye ni indirimbo yaciye ifatarira ku karere no kuvuga yuko novuga yuko yaciranga urugo rubanza gose uko mu chamake audio cirizanira video audio cirizanira video na nyine cubahiro nyene mukuru w'igihugu acara ryoherwa cyane gusu harona yandi manu ze baririmbye mugabo mu dunia ari nta kintu nyene barabonye nyene rubanza kwabaye nyene umva byatanguye nabice birangira neza kabije gituma rero ndirimbo rero noca mvuga ati yaranashikanye ku rwego kubera ko nayiririmbye imbere ya nyicubahiro mukuru yes nuko ni simple uradutunga no munsi umwanya uza kutubana muto cyane hari indirimbo zawe tutaza kugarukako muri kino kiganiro ko kumbure turaza kuzigarukako inyuma y'ikiganiro turabona ko ufite indirimbo zitandukanye muri rusangi ufite indirimbo zingahe album yuramwe indirimbo zibiri album igitwa n'indirimbo 12 harimo 10 maze gukora indirimbo 10 muri izo harimo indirimbo z'ubwoko bwa gute na gute harimo iz'urukundo harimo
keshi harimo indirimbo zo gusana imitima y'abatakaje icizere, hariho indirimbo zo kubaka igihugu, harimo indirimbo nizo zo guhayagiza igihugu, harimo n'indirimbo z'akabonge, akabonge gafatiye nk'uku Jennifer Simple, hari indirimbo Angoisse, nari ndiko ndatembera kuzuba, nimwe waririmba mu Gifaransa, yego, mpurana n'umuntu uze umusekreteri general wo muri ambassade y'Abafaransa, arahagarika imodokari, arifuza ko twoyaga, ubwaje sanga mvuga ururimi rumwe nk'impene, niko bakunze kubivuga, biranka, narabona ko afise ibigumbagumba, nka nako gusaba amazi vraiment uwo munsi basuvuga ati ndacabikora yumva ka bonjour, ça va, oui nyinshi, nibyo tumva, ibyo navyo urumva nivyo bura, niho rero naciye mbabarira cyane, ndumva ati umubabaro nagize, ndabona ko hari ico nabuze mu buzima, kuba ntagiye ku ishuri, niho naciye nkompoza rero indirimbo Angoisse. Izo ndirimbo zose ziri ku mbuga ngurukana bumenyi? Izo ndirimbo zose kubera iyo nshira ku mbuga ngurukana bumenyi ibigifise ama image, kubera nkikora rero ama image niziraje hariko zimwe hariko za wanyemereye, hariho Christmas, hariho Urintore, Don't Lose Hope, ivyo zose nta niyo mapenzi kwe wanyemereye niyo y'urukundo, mbona ko ndabwira umukobwa ati wanyemereye naho ndemye kuko uzonkunda, nico gituma nemeye kukuririmbira kugira umutima wawe ntutirigane, ubwiyo ni true story, kubera arabantu biboneye bifitiye akademu keza, uca usanga bagenda kubyongera hirya kimuga ngo nkakubyawe kwacu, usanga rero amajambo yo guponda tukiri ngaho nyene mabuja twizere kameze neza, mabuja araho ameze neza kabisa, ari intore, ari no kunguka mu muryango, oya ntaragera, mugabo murafite icizere kirahari kabisa. Urugo wasanze rumeze gutega muta? Urugo ruraryoshye cyane, urugo n'amata n'ubuki. Ikibazo nabume nibaza, mbega igihe washoboye kuba wibana wenyine atamugore ufise mu nzu, vyagenda gute kwitunganyiriza turazikora bari tuntu twinshi, wabikora gute? Nipo simple rero jewe uri kuranda baguca, ubona umenga nta kintu ushoboye, mugabo je ndashoboye kumusura, ndashoboye no guteka, ndashoboye no gukoropa, ndashoboye kwigirira utuntu nyine ibikorwa byo muhira nyene, usibye ibintu binsaba nko guterura, ibyo nivyo binsaba kugira, mugabo nka karindwi ndagashira ku rutugu, hama nkigira nimbara ko kuvoma amazi, urumva rero yuko nari ndabishoboye, mugabo urumva yuko sinari ndi nyene muri bwa buzima bwuzuye, urumva nyene ko nari gipande nyene, nari ndi gipande nyene, nawe uravyumva, abona ko ni freshere zongerekana kabisa. Yes, nuko havuzwe byinshi mu gihe cyawe cyo kubaka urwawe, abenshi bibaza ukuntu ushobora kuba waratoranye n'ujya mwigeme mwashoboye kubaka urwanyu, inkuru kwanza y'ingene mwaturanye ndumva umengo ni ndende, ariko ducira ku mayange mu minota nk'itatu gusa kugira ngo cyo duhereze umurongo bariko baratwumviriza, ariko natubwira igihe ubaka urwawe zijya komantira abantu bagenda barandika ku mbuga ngurukana bumenyi, warazibona wazakiriye gute? Yego, bon jewe nukuvuga yuko uko twahuye n'umufasha wanje, ni nakujya umusore wese ahura n'inkumi, akayidraga nkene mutemo aramubonye uramukubita imitoma, aravuga ati kandi rero jewe namuciriyemwo umunsi wa mbere hari hehe mu kibanza cyawe? Umunsi wa mbere je duhura, je nari ntemiye ku mujama wanje, hama mbona umukobwa aje, kubera umujama wanje yadanaze farmasi, nama nibaza ati ni umuntu nyene aje kugura umuti nyene nk'abandi bantu bose, hanyuma umudada mbona araje, aricaye ari kuzuba saa 6 z'umutaga, yego menga hari saa 6:10, mbona ndayibuka, demo mbona riraje, hari agatambura nkunda kugendana kwihanagura intoguta, kubera agenda akunda kubira intoguta nyinshi, ahantu rero twari naja kwihagarika,
nsanga nakibagiriyeyo niho runagatumye uwo mujama wanje ati genda unzanire akagatambara kanje ndakabuze no ndagataye hariya mvuye aragenda kubera nyene yari umugenzi pfamfe benshi barabizi ubwo bavuga ko tunavukana idemu rero naryo gicaye ku gatebe nko ngaha nkuko nawe twicaranye ni baby umunota wa mbere wa mujama aragiye amazo nk'iminota 2 arakabura none no ndagatayeje ko nari ndagafise subirayo urabe nanje bacha ndarabakurikirana ni demo minota 3 nanayivugije ubu n'ububona kwe niho gusaba kanimero mpaya kanimero rero hazi 3 juro niho namurondera waramanjuraga gatoya ati sinomwereka ko namushuhiye none hamwe ndanyene nditoraguza nyene sinagende kumuhisha namubwije ukuri ndi wa muntu adafise amaguru n'amaboko mahurira nakwa muganga kumbe roje yamaka nimero nyamuganga amaka gatambara kanje ca ndigira maze kwigira cyumva nawe sinarinze rero ko ari n'umusheri wiwe narinze kumbe rero wamuriye uwo mujama wawe nagiye kumva mu nyuma ngo namaje none uzoze kundamutsa ngoye ngo sinoza ngo kubera ngo nabonye nguriya muganga ngo n'umujama wawe ngo kandi ngo ni wari none muganga uramuzi tego ujyanye navura abantu bose ntangorana tego n'umugenzi wanje ngo yahava bibonye ati jerega nitubana tujya wa mukamenge nanje mba mu buyenzi nahakora mu buyenzi ariko arataha basuzoza mu minsi atari karakora sasa rero niko kumenya rero ko ari umujama wiyiwe cyane gamutwe nanje ukuntu nogira pap kampa rero ubu bimaze gushikira ariko rero uramaze ukibona ko uwawe ntimwiruka uwawe ntimwiruka kandi hari haruro byinshi bisaba mugabo Imana ishimwe hari ikintu nshima mu rugendo rw'urukundo nagendagira n'umufasha wanje ivyo namupromeseje byose narabishitseko kabisa byose apana n'ivyo kubesha ukosanga uri kurirema mu kintu utazoshikako indege nayo ivyo promesse zose wamwemereye kandi nawe ntiyarazi ko bizoshika we yarazi iti uno munsi muri namaresha nyene kugira ndamwemere ariko rero tugaruke kuri wa munsi dutangura kubona ngo wagiye kumusaba mbe hari mu ntara ya Gitega se Igitega haravuzwa amajambo nyine mwakubisa amakostime bana muberewe mute cyane abantu ati none uyu mukobwa n'umuntu kikabisa yemeye no mutipe w'ikinuguku commentaire zimeze uko mpakubugeni buraba umwana buramusimbanye zijya commentaire warazibona nta kintu cyagukoze ko ku mutima commentaire narazibona gusa nta mubabaro ntibyigeze bintirimutse ubwo byantera gukomera kuko bariko baranama n'imistari yo kubiririmbira mu ndirimbo navyo bari bazi mugabo gusa ikintu cambabaza cyari narababazwa n'ukuntu Murundi abanje kuvuga ikintu atabanje gushishoza gutohoza kwamanza kumva ati iyi nkuru ngomba mvuge nivyo nkababazwa n'umurundi ariko aravuga ibintu bisunitswe n'umuyaga uborona kinumva ko ari umurundi wo kubura icyo cyarambabaza cyane I guess nuko nipo simple niwe turi kumenga muri studio ikiganiro ni Indundi Hit Show ubona ko kabisa ibintu nizera ko bikomeza kumera neza mwashoboye kumva byinshi kuva kuri nipo simple ariko ndabasabe nimba uri pre nimba ufise umwanya nimba ufise utwinite muri telefone dukorane nyene na babantu bacu guys akura kuri 68,846,592 68 desaka hansisi 590 turi kumwe na nipo simple ushobora kumubaza ikibazo cyose wifuza cyangwa intererano yes allo atari sana bantu nk'aba batumara maza rero ati nagacabu wa mbere banacha turabatahura turazi ko badakora sanga ari byarindi ari sanga nyene utwinite yaratuziga yari inzi ntibakora muri limitere turabatahura ariko ikindi nacyo ugasanga ni apere nyinshi birakunda gushika yes allo kibazo cy'amapere iyo ari nyinshi zikubitana makike yes nuko ariko murashobora kubandanya mugerageza ndabona kari nyinshi sana yes allo bite
umeze neza Allo turakumva ego ni sawa Allo allo yes kabisa ntibikunze ko dushobora kumvikana neza nuno munywanyi wacu kabisa ariko arashobora kugerageza kandi kugira ngo turabe ko bikunda yes nuko kabisa dusubira kugerageza kandi yes allo bite gabanya karadio kawe twumvikane yes kumbura ciyava ku murongo ariko tubibutse ko mushobora kwakura mwapunguje akavolime kugira ngo bigende neza canke mukigigwa kure y'insamirizi zanyu ubona ko kabisa ariho bikunda neza ko dushobora kumvikana ariko ndabibutsa ko mushobora no kwandika ubutumwa nyine muciye kuri iyo nimero yesalo hatari sana yes nuko ni 68 bashobora no gukoresha ubutumwa turabona ko apere bitariko birakunda yesalo bite ego ni sawa ego ni sawa umeze neza Allo yesalo bite allo ni sawa turabona yuko benshi mushaka kutwakura ariko kandi turiko turagerageza ubuhinga turabukuntu biza gukunda twumvikane ariko kandi turabibutsa yuko ari nipo simple tuvuye muri yes tusubira kugerageza kandi yes allo bite ni sawa umeze neza Elvis Gitega ndi kumwe na nipo simple muramutse ni sawa Elvis meze neza ndadeya murakoze cyane cyane gose ego uvuze ego nivyakunda tuzomuzana kabisa asante sana mugenzi asante sana bro yes nuko ni 68 ndabona hari ama message kabisa komeza kudushikira yagize ati bite ndi Ezekiel Buganda hama mumpe amakuru ya atari sana aracasaba amakuru yes nuko kumbure bira turacafise umwanya ugera ku minota 4 gusa guys muracafise umwanya kabisa wo kwakura kugira ngo mubaze ibibazo nipo simple canke intererano yose ishoboka ngerageza kumwakira yesalo punguza kavolime kiradio allo gute punguza kavolime kiradio canke wigigwe kure atari sana yes nuko mutipe nyene nage haba yaryohewe cyane yumve nyene sound zizana na hose mugabo kabisa uco usanga ibintu bitameze neza yes allo bite ni sawa yes allo yego ni sawa yego kabisa turashima nawe gute Ndinda komeye kweri ndingiri mana jiberi apuka munara kayanza muri komine Kabarore yego ariko umberere igiteka neza muri komine Gyasoro yego turabumva neza ramutsa tumire na mwumvise ni siposipoari marabihuza yego amarero kweri munda mukize ubwira ati kwera karirimbo kawe yaragateresheje umutomo gakondo mbwira nanje muresha ko karirimbo je vyaranse nemereye yuko utonkunda kugira umutima wanje nutirigane aje ndakwemeye cyane yego
ni wubahe ubutaha urakoze cyane mutama wanjye ako garirimbo ga nipo simple kandi ndasiguce guno birambira kandi bosa gucanyuka atari sana bagomba kwibutse aho mwahuriye aka karirimbo ndagomba ko mu munota umwe tugomba dusezerana uza kukarangiriza ko naje byaranse ibintu byo kuresha ngira ngo no hava ndahatorera koyo bisaba confidence no kurinda kwisha ariko iyo ufite icyizere birakunda kabisa aha yes allo yes nuko nibikunze murashobora kubandanya kandi mugerageza turasigaje iminota 2 yes turabe ko dushobora gusoma n'ubutumwa bugera kuri bungahe mbona kari bwinshi sana kabisa Yesu yagize ati Salid Mani Pro mumeze neza twe tumeze fresh hama nipo simple tikomereza aho uzoshika kuri target turashoboye France yayize he eko numva akizi sana ni Olivier Imwaro ngira ni yandirimbo Angoisse yavuye yumva wabishoboye aya nanje ndahakura gashavu abana makuru disware menshi uno munsi ibintu ni fresh canda na compose indirimbo ntiyanyoroheye ariko ndi kumwe na Faiji kubera je Faiji no wankorera indirimbo byaragenze muziki yanje yose mumaze kumva ni wayikora yatunganya abana tenda kunda yikubita mu gifaransa kabisa wamenganira fuine kabisa yes allo allo yes nibirika birakunda ko duhuza nuno munywanyi wacu yes ndabona ko message ni nyinshi amapere ni menshi cyane byerekana ko ni Simple afisa abafana imihingo yose kandi benshi cyane twagiye na kakaririmbo duce dutera dusezerana akakapera wanyemereye naho ndemyukuzo nkunda ni naco gituma misemwo kukuririmbira kugira umutima wawe ntutirigane nkwemereye unkunde nanje ndagukunda bivuye ku mutima nkuko nawe unkunda amaso yawe yarankunze umutima wanje uragushaka kamikazi umwe mu bamikazi kazina keza muyacaguri wabeza mazi yateke usa niriserutse akabizu kawe karyoshe gusoma nk'igisabisho ariko nyumvira vrema ko uwo mukobwa yo kuva iruhande atemeye vrema iyi ndirimbo ndaza kuyitondera araho yomfasha vrema yes nuko ni mukanya turaza kuyumviriza neza inyuma y'ikiganiro ariko reka mfata umwanya ndagushimire cyane kuba washoboye kwitabira ikiganiro cacu yari amateka adasanzwe ku kwakira muri Indundi Hit Show ni Simple kuri naye ndakengurutse cyane vyimva mutima kukigoro mwagize no kuri umutima mwagize muzobuhorane nejo bundi no kuri mwadusubira kudutera kamo tuzofata ya mbere mu kuza ntidusanga ibisi zuzuye ariko kandi niyo ganda tatubwiye Patrick Ngoga avuga iki kuri Niko Simple Patrick Ngoga unavuga yuko mbarizwa nyine mu bwami bwa Fondation Ngoga Patrick ni kuvuga yuko ibikorwa byanje bone babifise mu minwe yego no kuvuga n'ufise ico ashaka ko ndamukorera nimba rurimbo rwa company yiwe nimba ari kwemsinga evenement runaka nimba ari ikintu cyose niwe avuga yuko yebana yogana Ngoga Patrick kabisa yes nuko reka tugushimire cyane wanatwemereye ko n'ikindi gihe twagukeneye canke ufise bishasha uzotwitaba nizere ko ugiye kubandanya urugendo rw'umuziki tubone byinshi bitandukanye amateka kumeze kuba amateka iyo ndirimbo ushiramo iyo ni nshasha vuba cyane bitegurire ama image meza cyane kabisa bitegura yes nuko reka mfate umwanya shimire Adijo wakoze cyane twakoranye neza yes ndagushimire nanje nshimire nabo bose bafasha akanyako kudukurikirana tunabibutsa yuko kandi tuzogaruka ngaha ejo isaha 8 kabisa isaha 10 MC big up sana bro thanks so much bro nizere ko ku munsi w'ejo nzoba ndi update kabisa nzosubira guceka nuko
mwakoze cyane muri rusangi ariko nta kintu kiganiro kirangiye tubibutse ko ibiganiro vya Indundi Culture birabandanya turabakunda cyane ciao ciao reka tubasigire kano karirimbo ka Nipo Simple akaririmbo vyumvikana ko kabisa vuba cyane kagiye kuboneka amasanamu kugira ngo mushobore kukumviriza atacamira ku rubuga rwa YouTube.